Ndabaramukije mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gucikiriza kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV mbonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye haba muri politiki mu nkino mwiperereza mu ndero ngateka kazi na muntu mu makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose haba karavugwa ngaha mu kibano ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye iri ni iteka n'umunezero ntangire bigusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV mbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza ndabahaye mwiriwe rero kandi mwese ndana nabakengurukira mwese mudukurikira muri mu ncungaragize igize igihugu cyacu cy'u Burundi abadukurikira bari mu bihugu bibanyi abari mu makungu kuri mwese ndabahaye kaze mu makuru yacu yisaha amakuru menshi cyane amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Nyuma y'imyaka itari mike havuzwe urupfu rutunguranye rwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza aho rero bivuga ko ngo yoba yaragandaguwe n'uwari amaze kumusubirira Evariste Ndayishimiye ndetse abari bakavuga ko ngo yoba yarazize umugera wa COVID-19 mu gihe rero umutambukanyi w'uyu muhisi Petero Nkurunziza ari we Denise Nkurunziza avuye mu gacirere ashize amabanga yo mu butegetsi bwa CNDD FDD ndetse anashize ubuhanuzi kwiherezo ry'ubuzima bwa Evariste Ndayishimiye avuze ko ngo ivyo yakoreye umukuru w'igihugu w'ico gihe Petero Nkurunziza ngo nawe kandi bishobora kuzomushikira. Denise Bucumi ashize amabanga mu y'ubutegetsi bwa CNDD FDD hanze avuze ko Evariste Ndayishimiye atazokwitoza mu kiringo ca kabiri mu matora yimirije mu mwaka wa 2027 avuze ko ico gihe ngo kizoshika Evariste Ndayishimiye yaramaze kuryamira ukuboko kw'abagabo kandi nawe avuze ko ngo azopfa nk'urwo umugabo wiwe yapfuye. Ni mu gihe Angeline Ndayishimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe ivyo Denise Bucumi ashize ahabona bimuteye ubwoba kuri ubu rero umutima wa Evariste Ndayishimiye urahangayitse cyane ndetse n'umuryango wiwe bavuga ko ibintu bishobora kuzoba bibi mu gihe yazokwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu mwaka 2027. Mu gihe kandi uyu Denise Bucumi yashavujwe cyane n'urupfu rw'umufasha wiwe Petero Nkurunziza ariko bikanavuga ko yoba yaragandaguwe na Perezida Evariste Ndayishimiye kuko ngo ari we yaramaze kumusubiriza. Ni inkuru yavuzwe ko cyane n'abatari bakeyi bagaruka ku byashikiye uyu mukuru w'igihugu aho ndetse n'abahinga mu bya politiki ngaha mu karere k'ibiyaga binini bavuga ko ngo uyu yamusubiriye cyangwa se Evariste Ndayishimiye ari we yoba yaramugandaguye. Ibi kandi biruko mu gihe umuryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye uhangayitse cyane ngo kubishobora gushikira uyu umugabo urongoye Burundi muri iyi myaka ishika ikiringo c'imyaka 5. Ni mu gihe kandi umuryango wa Petero Nkurunziza na wabandanije ukora amatohoza ndetse na n'ubu ngubu amatohoza akaba agikomeje kugira ngo bazamenye neza ico umukuru w'igihugu w'ico gihe yoba yarazize. Denise Nkurunziza rero umutambukanyi wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza avuye mu gacirere ashize amabanga hanze y'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD ndetse ashize iherezo ku buzima bwa Neva avuze ko Neva amutangarije igihe ngo Imana izomuhamagarira kandi bidatevye ngo arava muri ubu buzima ngo nawe asange abandi. Ibi kandi biruko mu gihe amatora yimirije mu mwaka wa 2027 akaba rero ari amatora y'umukuru w'igihugu gusa biri kuvuga ko mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yakwitoza muri ico kibanza ngo ibintu bishobora kuzoba bibi cyane kurushaho. Ni mu gihe kandi abakurikiranira hafi ibya politiki ngaha mu karere k'ibiyaga binini wo bavuga ko uyu mukuru w'igihugu ashaka ngivyo byose iyo biheba akigira mu yandi mabanga. Ni mu gihe kandi Evariste Ndayishimiye ubwo yaganiraga n'abanyagihugu nawe yashikirije amajambo avuga ko ngo bamujanye mu byicaro bya politiki ngo atabishaka ahubwo we ngo yishakira kuba umugwiza tunga.
Ivyo rero bitumye umutambukanyi w'umuhisi Petero Nkurunziza Denise Nkurunziza atangaza ubuhanuzi bwiwe kubijanye n'ubuzima bwa Evariste Ndayishimiye, ukuriye inzira ku murima, amubariye ko adasigaje ikiringo c'imyaka myinshi, ndetse ngo akaba aryamiye ukuboko kw'abagabo, aciye anashikiriza ngo igihe azopfira amubwiye ko ngo ata amahoro azokwigera aronka muri ico gihugu c'u Burundi. Nitunyarukira Igitega nuko Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi avuga ko ngo politike ari urucuruzwa rw'amayoka. Ivyo rero yabishikirije kuri uyu wa 25 Ruheshi 2025 Igitega mw'irimbura ry'ingene amatora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine yagenze. Ati politike n'urucuruzwa rw'amavoka, iyo ngo washoye ivoka akazizimbako ngo uko umwanya uhera zavoka zirafyondekara, saa 10 igeze ngo nawe ubita umwisoko ukabura namwe ngo wanka baguhaga. Ibi Evariste Ndayishimiye rero akaba asaba abanyagihugu na cane cane abanyamigambwe kureka ngo kuvuga ko bafise politike nziza, kuko ngo ugiye nabi biragukwamana kurya ngo ugucuruza ivoka. Rero ngo politike ni urudandazwa rw'amavoka. Evariste Ndayishimiye agabisha imigambwe imwe n'imwe yavuze ko ngo yarenganijwe, ko babisavye mu mutekano ntangere atakugumura abenegihugu. Akabasaba kandi gushira ineza iteza imbere abenegihugu, aho ngo kwikwegera ko ngo baharanira ibibanza ku neza ya abanyagihugu. Ibi navyo ni bimwe mu ntahe. Hari n'izindi ngingo rero, nk'ingingo igaruka ku ukungene umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri irigenekerezo rya 26 Ruheshi umwaka wa 2025, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yari yegendeye urugomero rw'umuyagankuba rwa Jiji, ndetse akaba yanaguguruye icesi. Uru rugomero rero rukaba ruzokutanga megawate ngo nyinshi cane zizofasha igihugu c'u Burundi na cane mw'iterambere, nkuko yabandanije abidushikiriza, ndetse n'abanyagihugu ko bagomba kuwukoresha mu kwisahiriza mw'iterambere ry'igihugu. Evariste Ndayishimiye yamye yagirizwa kuva mu mwaka wa 2000 yagashika ku butegetsi, yaragerageze gukora ibishoboka byose kugira ngo afashe abanyagihugu gutera imbere, ariko akavuga ko ngo indongozi bafatikanyije kurongora Burundi karizo zamaze kuryama abanyagihugu mu nda, ndetse ngo zamaze no kubabohera amaboko imugongo. Ivyo kandi biruko mu gihe abanyagihugu b'u Burundi bo bagiriza umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo kuva yagashika ku butegetsi ngo ariwe yaba yarazanye ibibazo byose bihanze u Burundi ndetse n'abanyagihugu b'u Burundi. Aha batanga akarorero nk'igitoro camaze kuba umuzi wibuye ngaha mu Burundi, atari ivyo vyenyene kuko ngo n'ifaranga ry'agaciro ryaramaze kubura ngaha mu Burundi, ndetse baganashirako n'inzara ngo idahera mu gihugu c'u Burundi. Ivyo kandi biruko mu gihe indongozi nazo zivuga ko Neva ariwe yateje ibibazo abanyagihugu b'u Burundi. Ni mu gihe kandi icuka kibi kibandanya hagati y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca kuri ubu ngubu yaramaze guhunga igihugu. Avuga ko rero ngo yagiye gutegura ukungene azotembagaza intwaro ya Evariste Ndayishimiye. Ni mu gihe kandi kuva uyu mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yagasubirira wahoze ari umushikiranganje Arengiyome Bunyoni, ubu ngubu afungiwe mw'ibohero rikuru. Avuga ko rero ngo ivyo yakorewe nawe ngo ari agahoma munwa, aho rero Gervais Ndirakobuca yatangiye kuhagirizwa n'umukuru w'igihugu kuko nawe ari mu bashaka kumugandagura, ndetse ari naco catumye kuri ubu ngubu Gervais Ndirakobuca ahunga igihugu, bivanye nuko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe yamaze kumushira mu bicocoro ngo bishaka gutembagaza intwaro ya Neva. Akavuga rero ngo nawe ari igifyoti ngo kandi ivyo akorera abanyagihugu ngo yamaze kubibona. Ibi kandi vyavuye kukungene uyu mushikiranganje wa
mbere w'Urundi Gervas Ndirakobuca yafashe ingingo yo kungene igitoro co bandanya kugaruka mu Burundi aho rero umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye aciye atangura kumwagiriza ko ngo yatanguye kurya ibiturire naco catumye ndetse Evariste Ndayishimiye yifatira mu minwe ico kibazo c'igitoro ngaha mu Burundi. Ivyo byose rero byatanguye kuzamura icuka kibi hagati y'umukuru w'igihugu c'u Burundi ndetse n'umushikiranganje wa mbere w'Urundi ndetse n'izindi ndongozi zikomakomeye ngaha mu Burundi bakabona ko Neva ariko ngo aranyonora amatungo y'igihugu mu gihe itunga ry'igihugu ngo ribandanya risubira hasi kandi ngo Neva wewe abandanya agira ubutunzi ntangere. Reka rero shimire mwe mwese mwari kumwe natwe mu makuru kwa ko tubashikiriza kuri isaha ayaka kanya tubaye tuyasozere ngaha turaza gusubira mu makuru araza kuba agezwe ko gusa sinobora gutera yambo mwe mwese mwadukurikiraga muri mu mihinga itandukanye igize igihugu cyacu c'u Burundi abadukurikiraga bari mu bihugu bibanye nk'u Rwanda Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Uganda Tanzania Mozambique Zimbabwe Zambia ndetse n'izindi bindi bihugu byose bigize umugabane wacu wa Afrika nabashije kudondora mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe. Reka kandi dutere yambo abadukurikiraga bari mu makungu ya kure mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe mwese tubashimire kuba mwari ko murakurikira amakuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza mwiwe gufyonda sabone ndetse na partage kugira amakuru yacu azarabashikira umwanya n'umwanya tuba tumaze kuyashira kuri iyi chaîne yanyu ari no yacu ya YouTube. Kaza rero makuru yacu nagasaga turaza gusubira amakuru araza kuba agezweko.